amahoro mwese mwahisemo kumviriza radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, radio mushobora kumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu.com. Amakuru mu Kirundi mukaba muyakurikira kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 9 ndamukiza umwaka wa 2024. Ingingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi nazo nizi. Bavuga ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania bari mu makambi ya Nduta na Nyarugusu rirabandanya, aho no mu ndero hamaze kugagwa amashure 10. Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Oricome bivuga ko ryagiriza ubutungane bw'u Burundi gukwega amaguru bijanye n'ukuri kwigandagurwa rya Ernest Manirumva yahoze ari cegera c'umukuru w'iryo shirahamwe. Mu ntara ya Rutana muri komine Giharo havugwa umwe mu gwaruka rw'imbonerakure yishe umuntu akaba yaciye ahungishwa. Umuryango w'uwabuze ukaba uriko uraterwa ubwoba ngo bareke kubandanya basaba ubutungane, nabyo muca muvyumva murano makuru. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Umana na jewe Chanel ntiharirizwa ngenda yabashikirize nkabandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonido yaya makuru. Radio Pisafa. Uriya bunyoni yirirwa arapfunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abaca imitwe, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Kandi inka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo, nukuvuga hageze gukama ntaje kuraye. Umugani urawumva neza. Bisanzwe Baristo ntiyatsinze. Baristo bivuga ngo yaratsinze, kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazobahenda ko Korea nabaze uko bamuhenze. Epitasi naho hoza Yezu Kristo akaza gutwara igihugu cy'u Burundi, Epitasi agomba ubutegetsi. Epitasi azokwamba uri umunyepolitike gufata ubutegetsi, uri umunyepolitike gushishira ubutegetsi. Amakuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane. Biraboneka neza ko imanza z'abanyagihugu bato zicibwa hatisunzwe amategeko canke zikanazimangana burundu kubera amakosa y'ubutungane bw'u Burundi. Ibi bishikirijwe inyuma yaho urubanza rwa Ernest Manirumva rwungurijwe muri sentare kugeza n'ubu akaba ata numero y'urubanza wobona. Kurikira Nduwimana Jean. Harabaye ibikorwa byinshi byo gusaba ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko gushikisa murumva aho kutwishura ahubwo baca banyuruza dossier. Mwebwe mwese muragenda muri cour supreme mubaze dossier RPCA 402. Mwebwe muri abajournaliste murazi gucukura, ntimuzopfa mwitoye, bazopfa bayibahaye. Murumva yuko rero igihugu cy'u Burundi kigowe kikiriko. Rurikome rero yarashikiye kandi umukuru wa sentare ntayinyuze kuwa mbere nukuvuga itariki 8 nukuvuga hari nukuvuga 8 z'ukwezi kwa 4 2024 batwaye iyindi correspondance iri ku nimero 34 agakwego gashinze Oricom agakwego gashinze ubusa 4 2024 kugira ngo tumwibutse ko bogerageza bagatora borondera baronka ivyiyo dossier PCA amajana 2 yerekeye iyicwa kunyamaswa rya Ernest Manirumva. Ivyo rero tubisaba kugira ngo ubutungane mu Burundi yiyambika gashamba. Murazi yuko amadosiye menshi mufatire kuri dosiye y'umuntu nk'uyo, umuntu akurikiranwa
n'ishirahamwe nka Orikome muzi akurikiranwa n'umuryango wiwe akurikiranwa n'abarundi na societe civile mugabo bakubahuka bakanyegeza dosiye yiwe muce rero muraba dosiye z'abandi banyagihugu bato bato bamwe bava mu mitumba baja kuburana ku migwa mukuru y'intara urazi intara ngene ingana agera n'amaguru akaka indaro imvura iguye akaryama agacegwa agateba agashikayo akaka akanimero k'iyo dosiye muca mwumva ingene bica bigenda murumva yuko ari abantu rero bamerewe nabi cyane abantu bubawuka kunyuruza dosiye ya Manirumva yahoze ari umuprofesere wa universite yari yarize iby'ubutunzi bikomeye mugabo ayicegera c'umukuru w'ishirahamwe Orikome mugabo ntibatinye na gatoya ntibagire isoni ryo kudaca urubanza rwerekeye iyicwa ryiwe uca mwumva rero abantu bato bato kwibara ryaguye. Akaba yari Nduwimana Jean avugira ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Orikome. Hari umusore azi ku izina rya Steve Iradukunda yagandaguwe n'imbonerakure itariki ya 8 z'ukwezi guheze ry'ubara ryabereye muri zone na komine Giharo mu ntara ya Rutana. Uwo musore yishwe n'umunywanyi w'umuhari ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Umuryango uwabuze uriko urategwa ubwoba babwirwa ko atawohirahira ngo aje mu butungane. Kurikira Claudine Ndayishimiye atubandanirize iby'iyi nkuru. Uwakoze mu yaramaze kumenyekana ni Joker Nibizi umunywanyi w'umugambwe uri ku butegezi CNDD-FDD akaba ari no mu mbonerakure umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegezi yishe Steven Iradukunda mijoro ry'uwa 8 ntwarane. Amasoko avuga ko igihe ivyo vyaba uwo musore yari mu nzu yerekanirwamo sinema irabwa na Joker Nibizi. Joker Nibizi yakubise Steven Iradukunda gushikaho apfa. Ikibabaje gusumba iryo bara ryakozwe imbere y'umukuru wa zone Giharo Desire Hakizimana. Baranatomora neza ko vyagenze aho bemeza ko Steven Iradukunda yashwaye n'uwundi muyabaga yaraho nyene muri iyo nzu. Mwene inzu ashitse yategetse Steve gusohoka. Uwo yaranse gusohoka agasigura ko yarisha amafaranga mu kwinjira. Niho Joker Nibizi yaca musimbira ko aramukubita amusikanya n'uruhome inshuro nyinshi acapfiraho nyene. Umuryango w'umuhisi waratabajwe waraje gutora ikiziga ca Steve Irankunda yahambwe bukeye bwaho n'umuryango wiwe. Bivuga ko muri iryo joro nyene Joker Nibizi yaciye ahunga no twiwe yerekeza muri Tanzania. Ubu ariko akorera ivyashara vyiwe hakujya muri Tanzania. Ibi bivugwa n'ababibona. Komine Giharo ikabihana urubibe na Tanzania. Haraheze indu yose umuvyeyi w'uwo yishwe hamwe na Inasenge bariko baratega ubwoba na mwene gukora iryo bara. Uwo nawe azi ku izina rya Burunga ariko atera ubwoba bakenyezi babiri Trifoze Harerimana na Anosiata Nkurunziza ko bazokwishwa. Babategeka kwemera kumvikana kandi ko boheba ivyo kurondera ubutungane kugira uwo muhungu wiwe atahuke ave muri Tanzania ahandi ho bazomubona nkuko yabateye ubwoba. Se wa Joker Nibizi n'umunywanyi wa CNDD-FDD umuhungu wiwe nawe nyene n'umunywanyi w'umuhari w'ugwaruka w'umugambwe uri ku butegezi mu gihe senge we wishwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Abanyagihugu bo muri ako karere aho benshi mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegezi bahunze basaba abajeje intwaro n'umutekano gukurikirana hafi ico kibazo kugira ngo bakinge ko ibara ryo havarirwa. Abajeje intwaro n'igipolisi Giharo ntibaragira ico bashikirije kuri ivyo vyabaye. Mu ntara ya Gitega haratowe ikiziga c'umuntu azwi ku izina rya Firme Ntimpirankeza aho hari kuyu wa gatandatu mu gatondo. Ikiziga ciwe catowe mu mwonga wa Mutwenzi musi y'umusozi wa Rutegama muri komine n'intara ya Gitega. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko uwo muhumure w'imyaka yababa 70 yari yasohokanye n'uwo bavukana mukuru we gufata agacupa kuwa gatanu ku mugoroba. Amakuru yo kwizera avuga ko yatashe kare imbere ya mukuru we kubera ko hariko haragwa imvura nyinshi cyane. Abari bamwiteze muhira amaso ahera mu nzira. Ingene yapfuye n'icatumye ntikiramenyekana gushika ubu. Ikiziga ciwe cari gifise inguma ku mutwe no ku maboko biboneka neza ko yishwe nkuko ababibonye babivuga. Igipolisi gushika ubu cemeza ko atamuntu numwe kirahagarika. Ikiziga c'uwo muhumure asanzwe avuka muri ako gace caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru muri iyo ntara. Integuro iha ububasha umugwi CVR bwo kwakira imanza zitaciwe na CNTB yemejwe. Iyo nteguro yemejwe 100% n'inama nshingamateka. Muri iyo nteguro CVR izoba ifise ububasha bwo gusambura imanza zaciwe n'umugwi wari ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB
ukazica ukundi gusha. Ikindi kizoba kidasanzwe, uwo mugwi CVR zoshobora gutesha agaciro impapuro ndangatongo mu gihe uzoba usanze zatanzwe hatisunzwe amategeko nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa nimero 1/gashinze yo kuwa 6 Munyonyo umwaka wa 2018 risubiramwo iryo mu mwaka wa 2014 rishinga uwo mugwi. Ivyatumye inama ishinga amateka ikorana kuyu wa 8 Ndamukiza mwaka wa 2024 kugira ihinyanyure yongere yemeze ibiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa. Nayo amadosiye angana 35,000 atashoboye guherahezwa na CNTB akaba ariyo yitezwe kuzokwigwa n'umugwi CVR. Umenya kandi ko imanza zizocibwa na CVR atasentare izoba irekuwe kuzakira. Dutandukire mu mpunzi naho mu gihugu ca Tanzania hugawe amashure 10 mu makambe y'impunzi z'abarundi. Ingingo ziyugagwa ry'amakambe y'impunzi z'abarundi ziguma zifatwa vyerekana ko n'amashure yose ashobora kugagwa burundu. Inyuma y'iyugagwa ry'amavuriro ubu naho hakaba hagezweho amashure. Inkuru ya Viator Tori Haragirimungu. Muri ayo makambi y'impunzi z'abarundi haguma hafatwa ingingo zikarishe za gahotoro buri munsi. Ibyo byose bisa no guhungabanya impunzi zibona ko amakambi ya Ndutana Nyarugusu agiye guzohava yugagwa imbere yuko uyu mwaka uhera. Tariki ya mbere Ndamukiza amashuri 10 yarugawe, aho ni mu ikambi ya Nyarugusu, aho amashuri 5 yo mu mazone ya 10 n'iya 9 harimwo Safari, Juhudi na Ushindi. Abanyeshure barenga 4,000 bagiye guheba amashuri canke baje kwiga mu bice birimwo abakongomani. Muri Nduta n'amashuri nshingiro ya Nduta, Shukrani, Undugu, ishure ry'intango rya Tumaini muri zone ya 17 hamwe n'ishuri ryo kwimenyerezamwo rya Nuru muri zone ya 18. Abana ntibahawe n'impapuro zerekana amanota yabo. Abavyeyi n'abana babwiwe ko boja kwiyandikisha mu mashure acuguruye mu gice ca 3. Abigisha nabo nyene bazoshobora kungururizwa ahandi nk'uko bivugwa n'abayobozi b'amashure badasiguye na kimwe. Abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye bashika ku 7,000 ntibari muri ayo mashure mu ikambi ya Nduta. Itegeko ryo kugara ayo mashure yatanzwe n'urongoye intara ya Kigoma, asanzwe ayo makambi 2 yagenduye hose ahimiriza gutahuka ku bushake bwabo. Ivyo impunzi z'abarundi zibona nyabuna ko kwari ukubacura ku nguvu. Amashirahamwe IRC na Save the Children araba ivy'amashure cibagiwe co ni hase ritunganya ibikorwa byose nta na kimwe bivuze. Iyugagwa ry'amashuri rije ryiyongera ku ry'amavuriro kuva mu mpera z'umwaka wa 2023. Ibitaro 5 n'amavuriro biramaze kugara muri Nduta na Nyarugusu. Impunzi z'abarundi zivuga ko ari akabi kagiye kubashikira nta nkeka. Kumbure nishigwa mu ngiro ry'ivyo umukuru w'igihugu yavuze, cyo kimwe n'abagize umugwi nyabutatu, ko amakambi ategerezwa kuba yugaye mu mpera z'uyu mwaka. Tinya ko yangara bagatabaza abaharanira agateka ka zina muntu ngo bavugire. Bo babona ko amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu muri Tanzania, cyo kimwe n'amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu, yategerezwa kubavugira. Ku bwabo babona ko batereranywe abantu batanezwe uburenganzira bwabo. Mu mpera za nzero umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yamenyesheje ko ashaka gusubiza mu bihugu bakomokamwo impunzi zirenga 250,000 mu bihugu bavamwo bakava ku butaka bwa Tanzania. Naho mu mategeko impunzi itegerezwa gutaha zivyishakiye, gutaha ku nguvu bisa n'ibiriko biraba nk'uko bivugwa n'abarundi bo mu ikambi ya Nduta. Ibiharuro biva muri HCR bivuga ko igihugu ca Tanzania kirimwo impunzi zirenga 1,000
130. Ikambi ya Nduta irimo yonyene abarenga igice cabo. Ngaho nyene Induta abana bababa 6,450 barahevye amashure mu mezi 5 aheze, bakaba ari abanyeshure bo mu mashure nshingiro n'inyuma y'ishure nshingiro bahevye ishure mu mezi 5 aheze. Ivyo biharuro vyegeranijwe n'ishirahamwe IRC rijejwe igisata c'indero mikambi ya Nduta. Imvo nyamukuru yabo baheba amashure kubw'abavyeyi n'abarezi nuko abategetsi ba Tanzania batangaje ko hategekanijwe kugara iyo kambi. Hampande y'ivyo bitigiri vy'abahevye ishure, ifashanyo mu ndero ku bana b'impunzi z'abarundi zaragabanutse cane. Abavyeyi bavuga ko bafise ubwoba kuvaho abategetsi ba Tanzania babwiye ko bagiye gutahukanwa ku nguvu. Kubw'itangazo rya leta ya Tanzania ryasohotse muri Nzero ngo amashure shingiro atari musi y'atanu ategerezwa kugara ngo kuko n'amakambi agiye gufungwa kuva muri Gitugutu umwaka wa 2024. Hampande y'ivyo nkuko bisigurwa n'impunzi z'abarundi, ifashanyo igenewe igisata c'indero zaragabanutse cane. Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo by'impunzi murantunga abona ko impunzi z'abarundi zahinduye ikambi za Nduta na Nyarugusu ikirimbiro ry'akajagari no kubandanya havyagwa abana babandanya baba umutwaro kuri Tanzania. Ikambi ya Nduta ihaye indaro impunzi 64,000 z'abarundi. Abari muri ayo kambi bahunze uruhagarara rw'umwaka 2015. Ihaye indaro kandi abanyeshure bababa 20,345 kubw'ibiharuro vya HCR. Amakuru twari twabateguriye naha agarukiye, mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire uruganda rwacu rwayatororokanije hamwe na Yves Irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma. Ajewe Chanel ntiyaririzwa nayabashikirije. Duhane isango musi wejo na gahwane.